Shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni umunezero udasanzwe kongera kwisanga ku rubuga yaho dushobora kuganira ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gukora ivyo Imana igomba, gukora ubugombe bw'Imana, gukora ivyo Imana igomba. Reka turabira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 6 ku murongo wa 38. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo aravuga ngo kuko ntakuye mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazana no gukora ivyo wantumye agomba. Ngiye ikintu kidasanzwe Yesu yakunda kuvuga ngo kuko nakuye mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo wantumye agomba. Hariho ivyo wagutumye agomba yakuzanye hano ku isi. Bitubwira ngo tweho iwacu ni mu ijuru. Hariho uri mandate Imana yarakuzanye hano ku isi, ikuzaniye umuhamagaro udasanzwe. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo ntitwakuye mu ijuru no gukora ivyo twigombera, twakuye mu ijuru no gukora ivyo wadutumye agomba. Rero ikintu cya mbere utegerezwa kumenya ngo ni igiki wagutumye, ni igiki watumye iki hano ku isi. Aha ku isi ntitwaje kugira ngo turengane hano hantu, twaje kugira ngo tuyerere, ariko hari ikintu kidasanzwe. Hariho manda special ku muntu wese ari hano ku isi, hari ikintu kanaka yatumye, hari ikintu kidasanzwe. Rero ni byiza ko umanza ukamenya mbega Imana yampamagaye nkande ndinde, nimba uri umudandaza, nimba uri umwungere, nimba uri umuntu kanaka, uri umwarimu, uri umuganga, menya ico kintu Imana yagutumye. Ico kintu Imana yagutumye umenye neza, umanze witaho umenye uriwe ikintu Imana yagutumye kugira ngo uze hano ku isi. Ico kintu Imana yagutumye ugifatanye n'iki kintu cyo kubwira abandi ubutumwa bwiza. Uri hose ufise double mission, ufise mission zibiri. Mission ya mbere no gushitsa ico wahamagariwe ku muhamagaro w'umuntu w'umwe wese. Ikindi kintu naco no kugira ngo ushingire intahe, ushingire intahe ubutumwa bwiza. Rero Imana yaduhamagaye kino kintu dasanzwe. Menya ngo ntitwakwe mu ijuru no gukora ibyo twigombera. Biriye tuvuga ngo mu vyimviro vy'Imana niho twahoze mu vyimviro vy'Imana. Rero uteze kumenya kino kintu, ntitwakwe mu ijuru no gukora ibyo twigombera. Rero ukora ibyo wagutumye agomba. Rero icyo wagutumye agomba ni giki? Biriye tugira ikintu kidasanzwe bivuga ngo igomba ko abantu bose bakizwa, ngo bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Icyambere agomba ko bose bakizwa, agomba ko abantu bose bakizwa. Rero wazanwe fata umwanya wawe, rega wakiri ubuzima bwa Kristo. Ubuzima ufise subyi wawe. Biratubwira ngo twebwe turi intumwa mu gishingo cya Kristo, waje kujya gushingira intahe ukuri, waje kujya gushingira intahe ubutumwa bwiza. Menya kino kintu, ntitwakuye mu ijuru gukora ibyo twigombeye. Reba ba focus ku kintu hamagarirwa, ba focus kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Sira umutima wawe, shira inkomezi zawe zose kukuzana abantu kuri Yesu Kristo. Ntitwakuye mu ijuru gukora ibyo twigombeye, hari icyo wadutumye agomba. Rero ubuzima ufise ubuzima bwa Kristo. Bitubwira ngo turi intumwa mu gishingo cya Yesu Kristo. Yesu Kristo wakiri ubuzima bwiwe. Ndazi icyo Yesu Kristo ategerezwa kuba ariko arakora. Nimba ari kuri iyo ntebe y'ishuri, ndazi ikintu ategerezwa kuba ariko arakora. Nimba ari muri serivisi y'ubuganga, ndazi ikintu ategerezwa kuba ariko arakora. Icyo gikorwa gifatanya no kubwira abandi ubutumwa bwiza. Biratubwira ikintu kidasanzwe, ntitwakuwe mu ijuru no gukora ibyo twigombera. Biratubwiye ngo mu vyumviro vy'Imana niho twahoze. Menya hari ikintu kidasanzwe Imana yaguhamagariye. Yaraguhamagariye gushingira intahe ukuri, bwira abandi ubutumwa bwiza, shingira intahe ijambo ry'Imana. Nivyo data agomba. Data agomba ko abantu bose bakizwa. Nezereza umutima wa data. Nta kindi kintu kinezeza umutima wa data. Data aragomba ko abantu bose bakizwa, bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Rero hari ivyo ugomba, nakunda kuvuga kino kintu, hari ivyo ugomba ko Imana ikora ku buzima bwawe. Mugabo kandi ikindi kintu kidasanzwe, ni Imana irafise ivyo igomba. Rero ivyo ugomba binyegeje mu vy'Imana igomba kwikorera. Rero shitsa, kora igikorwa wahamagariwe. Biratubwira ikintu kimwe kidasanzwe ngo muhavabwira atagishoboye gukora. Korera umwami ugifise inkomezi, korera umwami ugifise ingoga, korera umwami mutarira, muhavabwira atagishoboye gukora. Yesu yavuga ngo nkiri mwisi ndi umuco w'isi. Enya singira intaho kuri, singira intaho ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire, mukomeze kuranirwa umwami wacu Yesu Kristo. Amen.